nakijijwe n'urukundo nta wundi mutabazifise nakijijwe n'urukundo nta wundi mutabazifise ntitwize ikirundi ntitwize igifaransa none kuvuze igifaransa ni cyaje tumaze gusohoka umwaka wa gatanu kuba urize urashika no mu mwaka wa gatanu n'ubusa waraje erega nk'ivyo umwaka w'ubusa yego uwo mwaka w'ubusa ari kubabirigi rero tubibabwira ntitwicara hari igihe rimwe na rimwe abanyamyuga mvabwenge hari igihe ushobora gusanga ari umutamakazi cyangwa ugasanga ni ukiri muto turi ikigozi ni mu ntara ya Kirundo neza na neza ni ku mutumba aho mwubahwa directeur general w'ikigo MANAAC Burundi asanzwe avuka turi mu rusengero aho ari urwo rusengero rwamuvyaje ubutumwa bwiza tuvuye mu miga rero twatangajwe no kuba twabonye abatamakazi bakuze cyane nabo bari muri ayo miga nyokuru ndumva nshaka kubayagisha murashobora kutwibwira kugira ngo tugiranire ikiyago gitoya kugira ngo basina mwebwe muri ubutunzi kuko kubona nk'umuntu angana na mwebwe akiri muri Yesu ashobora kumenya ati ijambo ry'Imana rivuga gutya mugashobora kwihangana ya masaha yose muri mu rusengero ni ibintu bitangaje cyane nyo kureka ndabibarize gatoya mwitwa bande bashobora kwidondora mu kivuga yewe nitwa Kamara Antoinette none kuvuga izo ndome nko kumenga waraciye ku ntebe y'ishuri Antoinette twize ikirundi ntitwize igifaransa none kuvuze Antoinette ni cyaje tumaze gusohoka umwaka wa gatanu kuba urize urashika no mu mwaka wa gatanu n'ubusa waraje erega nk'ivyo umwaka w'ubusa yego uwo mwaka w'ubusa ari kubabirigi rero kubabirigi aha turi mu ntara hajya n'intara ya Kirundi ni mu ntara ya Kirundi no kuru hariho abakiri bato baba bavutse ubuvuba abashobora kwibaza ati mu ntara ya Kirundo nta bibanza by'iratiro byo babihari cankwe ntiboshobora kumenya kahise k'intara ya Kirundo mbega nka mwebwe ni kihe kintu mwumva mushobora kubwira nk'abakiri bato kiri ku mutima uvuga ati jewe ki mu ntara ya Kirundo sinzocibagira kuva nkiri muto ndi muri ino ntara ndacibuka ni giki wibuka ganyoka iki nibuka icyo nzi cyo nuko data yavuye mu kigobe hari amasubira ivumbi aza gukorera mu Kirundo niho yatanguriye kugera none nyokuru uvuye gusenga none watangiye gusenga ukiri muto gushikaho ubisaziyemwo n'ubundi jewe nasenze mu 77 niho nihanaga nari umugatolika mugabo mu 77 niho nihana Imana ishimwe hanyuma ndakora ibikorwa nuko raba n'ibitabo ngendana none nyokuru ufashe iyo Bibiliya urashobora kuyisoma none ntabyubona agakaye ko ngaho reka tubafashe gatoya murabona nyokuru arisumbuye dushobora kuvuga ko iyo bageze mu zabukuru abakiri bato mushobora kunanirwa no gutunga Bibiliya mukananirwa no kuzisoma mushobora gukura ikigo hano nyokuru iyo Bibiliya turi ndibaza ko muba muyimaranye igihe kirekire mbega n'uwo mu murongo cyangwa niyihe nyigisho iri muri ico gitabo muba mumaranye imyaka myinshi mwibuka buri gihe hamwe uyizingura uvuga ati jewe mpera kuri iri jambo ari ngwabaroma 18 ku 18 niyumvira ko imibabaro y'isi itakwiye kugereranywa n'ibyiza tuzohisha amena cyane murabyumva nyokuru avuga ati mu gitabo cy'abaroma bibi namwe jewe nitwa Nkunzimana Pasikaziya witwa Nkunzimana Pasikaziya musanzwe muvuka muri no ntara nyene mu ntara ya Kirundo mugabo jewe ntuyikavomo kubera ko nyene naciye mu bibazo by'ingorane
nkaca nimukira y'umukwe wanje ubu niho nibera jewe nabatijwe mu 72 mbe nyokuru yorazi kuririmba ziririmbira akaririmbo gatoya none nakijijwe n'urukundo nta wundi mutabazi mfise nakijijwe n'urukundo nta wundi mutabazi mfise amena murakoze cyane mbe nyoko mufise imyaka ingana mfise imyaka 80 nayikwije ku ipasika Imana ishimwe murumva nyokuru ko ifite imyaka 80 yayikwije ku ipasika ariko muriko muramuraba arasimba simba imyaka yanje ni 86 uretse ubu tarahera windwi 87 ubu maze guhera murakoze cyane reka tubashimire ni MANAAC Burundi TV ntishobora gukora n'abanyamyuga mvabwenge gusa bamwe basiga amarangi vyonyene cyangwa n'abandi bakora ibisimbo n'ibindi no kuvuga ngo MANAAC Burundi ikora mu mpande zigiye zitandukanye ciao ciao